ahubwo nta n'amafaranga bigeze bama bapatire gukora izo ndirimbo bagenda gukora igipatane nabo bana ntivyari byoroshe ugigite gishatse ko amacubaha imizi kandi umuntu wese afise icakumariye kuko ubuzima bwawe nyene ntibushoboka kuko kuba kuri iyi si burya umuntu agirwa n'ubundi yoho ukugwiza abagenzi burya niko kugwiza itunga yoho uguhomba abagenzi nako niko guhomba itunga yoho. This is Flash TV. We shine to progress. Bakunzi ba Flash TV ndabaramukije. J'espère que vous allez bien. Jewe meze neza ndashima Imana ko namwe aho umwe wese ari mu cyacu ciwe ndakora kumikije. Voilà, comme d'habitude ndi kumwe n'umu invité umusore umuririmbyi umwanditsi w'indirimbo nyinshi umwanditsi wa Sagamba bagenzi n'izindi zinshi niwe muririmbyi nazanye ngaha. Bon, nibaza ko c'est la première fois mubonye ngaha kuri Flash TV nk'umuririmbyi rero niwe twatuyage uyu munsi atwidondore aturimbire turyoherwe comme ça muga même si yambwiye ko agaye grippe je sais pas si yaza kubishobora ariko mba yiseye reka tumwakire mugambwe wa Flash TV kugira ngo dushobore kuyaga nawe twumvirize ibyo atuzaniye twumvirize n'ibishasha hama tumenye nawe ikaze. Ugigite gishatse ko amacubaha imizi kandi umuntu wese afise icakumariye kuko ubuzima bwawe nyene ntibushoboka kuko kuba kuri iyi si burya umuntu agirwa n'ubundi yoho ukugwiza abagenzi burya niko kugwiza itunga yoho uguhomba abagenzi nako niko guhomba itunga yoho. Nzambimana Jean Dodier birakwiye actually navuga byose ofite nari kwataza kushobora kuririmba Jean Dodier ninde okay iryo zina ugerageje kuvyumva rero urumva ko ari izina vraiment giwe naturel sama aka ndibaza no bameze neza Jean Dodier batisimu okay navyumvise jewe nari namaze kubitahura uraho no kuri ndaho no bwagoro kunyerera ndimbi narayikundira ryoshe cyane ukuntu rero ushobora kundirimba sinari ndavyiteze ofite nari nzi ko ari vya bindi vyo kuza kubanza kubaza none ubona yuko biza gukunda kwa vraiment yavuga ko asufra cyane na grippe muri ibi bihe grippe ni nyinshi cyane ariko ni bon iyo ndirimbo ati yaje ko rero iyo nanjye nari niteze kuvugira aririmba basha no kumara ryoshe ndabikunda iyo ninje mu kiganiro nkinjira nk'umuririmbyi nyene ego Nizamimana namenye ku ndirimbo abagenzi batwayo yiyo nyene indirimbo iryoshye indirimbo imwe amajambo yubaka basha Nzambimana aririmba neza niyo mpamvu namutumiye ngaha kuri Flash TV n'ukuri jedi none uyu munga yihe ko namubona vraiment ni talent ni indirimbo numvise irimwo amajambo menshi atandukanye kandi numvise umengo si style imwe je de mapa mugayo ibintu vya music sindabizi cyane iryo ndirimbo urizuri kuri mo style imwe bon irimwe ibintu byinshi lumba donc ivanze na afrobeat okay zede navyo nzi nk'ivyo vraiment abantu bazi ibintu by'imiziki batayibona Nzambimana rero ninde tubanze tumenye kwanza imbere yuko tumenya byinshi kuri we Nzambimana Jean Dodier bo kameme murabona ko ndumuhungu nayo mazina arekana ko ndumuhungu hariho umuntu ashobora kuba afite visage y'abahungu ariko ugasanga si umuhungu je nabizi niyo mpamvu ndabivuze ko ndumuhungu hanyuma sanzwe ndumuririmbyi kuva mu mwaka w'2010 hanyuma ndi umunyeshure kuri kaminuza y'ubuvuzi Igitega nkaba ndi umwana girindwi mu muryango ndi umuseribateri kandi ndi single ari ku isoko sindi ku isoko ndi single umaze kuvuga uri single uri ku isoko no kuvuga ari wese arahawe ikaze. Voilà, ni Jean Dodier kuva muri capitale politique du Burundi araje arasenga Bujumbura. Usanzwe uba Igitega nyene yo wigira canke uragenda jusque shura hamukagaruka mu gisagara? Asanzwe ndi Gitega. Burya mvuka mu Kirundo. Mvuka mu Kirundo muri commune Bwambarangwe. Ariko ibujumbura niho naronkeye fondation vy'ukuri yo kugaragara nk'umuririmbyi. Nahavuye ngiye kwiga Igitega
kugira ngo mbe concentre iyo ngombye gukora ibikorwa bijanye n'umuziki manuka i Bujumbura. Okay. Weje kuvuga yuko watanguye umuziki muri 2010. Yes. Ico gihe turabona yuko haheze imyaka 10 ubu ni 10 presque 14 13. Iyo myaka wariye ko tutakuzi cyane byose bo tuma pas vraiment si haheze igihe kinini ndamumenya. Ni question y'umwanya, ni question y'igihe. Burya ni abaririmbyi benshi tumenya tukamenya mu mwaka umwe baba batanguye kera bakora. Ndibuka yuko 2010 indirimbo ya mbere nayikoreye muri Ray Music mu Rwanda kwa Ray P. Sinzi yuko anakiri ahubwo. Amwe vyo bari bikunda akaraba kino kiganiro akambona ukuntu sigaye ngana nawe ndazi ko yotangara. Yaguhera kuri umwana. Gose narifise imyaka entre ma 14 mu ma 15 gutyo. Ndipakiza ndaja mu Rwanda. No kuvuga bivanye naho nakorera umuziki, bivanye na studio n'akare narindimwo murazi yuko ibikwa vya kino gihe kugira ngo bimenyekane bisaba promotion, bisaba kandi support mu buryo butandukanye. Ivyo rero sinigeze ndabironka. Ariko aho maze kumanukira i Bujumbura niho bavuga yuko ari ku isoko ry'imenyekaniro. Urabona yuko n'abanyakayanza ubu aribo basigaye bigarura igisagara aho bamariye kumanuka. Ngira ngo nawe niho wacumenyera. Jewe bagenzi. Voilà, izo ndirimbo uravuze ko indirimbo yawe yatanguye muri 2010. Ariko ngirageje kuraba muri mu social media yawe aho nashoboye kubona ibikorwa vyawe nabonye yuko indirimbo ya mbere nabonye nka zibiri encore zibiri zitatu c'est pas je me souviens pas bien mugana nabonye umeko haize 1 an. Izindi wazishira niyo mpamvu nakivuze donc n'ubuhinga aho umuntu akorera mu muziki urumva 2010 ubwa mbere urazi ko n'amatelefone atari bwagwira wasanga umuntu ashatse kubika indirimbo atwara memoire carte memoire muri studio bakaca bamushyira ko canke bakema kuri CD. CD nayo urazi yuko vraiment igira ama risque menshi. Hanyuma kandi ntibyari byoroshe ko umuntu ashobora gushikira ku maradiyo ngatanga indirimbo yiwe canke ngashobore kuzitanga ku ma studio bazivuze. Bivanye kandi wayikoze n'ubuhinga yikoranye. Ego. Okay, dufate ko aho hari muri 2010, 2012, 2013 ariko uko igihe kiza kiraduga niko evolution ibandanya evolue. Neza cyane. None wewe wahejeje uzora iyo ndirimbo 2013 ama ucurahagarika canke warabandanje komsa kugira ngo ujane na evolution? Narabandanije kandi nakoresha inguvu nyinshi kugira ngo ndabe yuko noronka opportunité yo kwerekana ko mfise ingabirano yo kuririmba. Na 2012 naciye ntanguza club muri paroisse mvukamwo yise Lumière de Vie mbaye inspiré n'abajya abana bo mu Kayanza barimba zya ndirimbo zo muri Katolika ngira ngo abakatolika muca muvyumva. Hanyuma rero ndatanguza club tugasohora turirimbo nyene twimana tujanye no kwemera kwa Eklezia Katolika. 2015 ndatanguza indi club ni New Generation naho turakora indirimbo nise birahinduka. Hanyuma 2019 mpejeje Humanité naciye nje Mwaro naho ndahatanguza club nise Puissance de la Nouvelle Génération naho twarakoze indirimbo zigera kuri zine. 2020 ngoma mvuga ikintu nimuze kunseka. 2020 na change gutohoza donc ma vocation muri congrégation y'abapôtres des bons pasteurs de la Reine du Senacre. Aho natanguje club muri paroisse mu Buga Rutonde iri Gitega. Urumva yuko narabandanije kandi hose twaguma dusohora indirimbo. Mugabo kurumviriza wagenda mu bintu by'amaparoisse. Yes, donc kugira ngo wayafatanya gute na music yo mu bundi buzima atari ibintu vy'Imana wakwanduka muri paroisse ibintu babigiyemo paroisse bisaba yuko ari ibintu bihimbaza Imana gusa. Ibintu bizana ibindi bintu by'ibihugu, ibintu bizana ibindi bintu by'abakundana canke ibintu byo muri music. Ivyo nibaza kudashobora kubishira muri paroisse. Aho urumva ari muri category yo guhimbaza no gutazira Imana. Naciye mu iyo nzira kuko ariyo nzira nabona umengo ndashobora kuronka abashobora kunsupport vyihuse. Burya abapatiri n'abihebeye Imana iyo babishatse babonye umuntu afise ingabirano baramushigikira. Ariko vraiment sino kubesha izo ndirimbo bashaka kuzumva kuri Radio Maria Burundi hehe
mugabo nta kintu naboneye ko bishobora kumfasha muri kariyeri yanje kiretse gusa yuko nyene message nashatse gutanga ubutumwa nashatse gutanga bwashitse ariko curaba rero aho nkora ndirimba abagenzi yagutse umuntu wese ashobora kwiyumvamwo ijya ndirimba akazi kawe donc na sagamba n'izindi nkumbe ntarakora amasanamu mugabo zivuzwa urabona yuko kumenyekana ko ndo muririmbyi byaciye bitangura hari indirimbo nabonye baririmbanye na Alvera Muhimbare pardon nari niyumvisemo ko muzi makosa Alvera Muhimbare indirimbo yari nziza cyane nibaza ko umwe wese ayumvirije yobona ko kumva ko ari indirimbo nziza ariko par après ntivyabandanije donc uravuze ko vyavuye biva ku buryo canke biva ku kundi kuntu wowe ntawe wari ufise apart y'aya ma diocese ama paroisse plutôt nta support wigeze uronka mu muziki ushobora gufasha apart y'abapatiri abapatiri bien sûr bagufasha ibintu vy'Imana ubwo nta n'amafaranga bigeze bama abapatiri yo gukora izo ndirimbo bagenda gukora igipatane n'abo bana bari bagize iyo club tukaja kurima tukagira iki ku mugoroba tuvuye ku ishure amafaranga tukayaronka uraze muri katolika ntibahinda nta nubwo bakora ku bishobisho uje ni buhoro mdogo yego inyuma yaho ndibuka yuko hari umuntu yumvise ijya ndirimba abagenzi audio caravuga ati mbe nta ndirimbo ifise video nukuri nta mfise amafaranga nta noronka acarandihira video ni video nabonye irimwo ni audio plutôt irimwo ama style menshi uriko urayumviriza iminota 2 dufata umunota umwe n'usu y'amasegonda 30 urumva yuko ari style imwe mugo urenganye kana boom ibintu birahindutse byose meme na audio kubera iki wahisemo gukora muri iryo style turaza gushamo link baraza kuyibona baraza kubona meme yuko ibyo navuze ari ibyo urashobora kumviza indirimbo ukayumviriza igeze hagati boom style irahindutse umva style ihindutse hindukana na byose ukuntu ayiririmba ukuntu yavyerekanye ko wahisemo kuririmba kujya ukabigenza kujya na zirya style zibiri zitandukanye nashatse kwandika pardon novuga ko style zibugasanga harimo nka 5 gusa jewe nibuka ko harimo style irenga imwe zitandukanye vraiment nico kintu canyetse mu ndirimbo no kuvuga icyatumye nandika ijya ndirimbo kujya bwa mbere nabanje kuba inspiré n'iyi ndirimbo nibaza ko ari collabo y'aba King James ba Uncle Austin ugise nisakaye ushatse wagenza gake uravuga canke nshatse ishuti zirananiye abana yuko nayo ifise ntuzenya hanyuma ca ndaraba iyo mudiho ndavuga ati umudiho ushobora kuzoryohera abantu je mu buryo nandika la vie sociale nandika ubuzima bwo mu kibano bya bindi ushobora kumva mu ndirimbo by'ukuri ukacubibona ukavyibona ko cyangwa ukavyiyumvamwo cyangwa ukabona ku bandi bantu navuga ati rero iyi style kandi nagomba nabwiye ikijya ndirimbo Chizo Boy yayikoze nyene twashatse kugwana gatoya kuko kijya gice ca mbere ndakiririmba yarazi ko indirimbo ndayimaze ca nambwa ati no nkeneye rero duhindure ntuzenya duhindure style duhindure beat shaka tuje tukora ukunako tugira ego bicabira bikibazo nasharavuga ati iyi ndirimbo izobingana gutega yema indirimbo nambwa ati niyo style numva shaka gukora ariko mu nyuma nawe yarahimbawe cyane kuko yari bajyamira ko indirimbo nkijya arumva yuko arose une autre notion arose ubundi bumenyi bwo gukora indirimbo nkumbura tarasanzwe amenyereye mu masira asanzwe akora ego voilà uyo ni Nzambimana Jean Dodier no kuri YouTube mu musanga kuko nyene ubu rero warumaze umwaka atayindi ndirimbo shasha duhereje kuri YouTube witeze kubandanya ukora ukunyene usohora indirimbo boom kacugenda cyangwa ushaka kwinjira muri entertainment nyene ukinjira muri music hahanda atameza birahera batakubonye mu bisanzwe je sinigeze mpagarika gukora nuko wakoze ntavyo twabona yes nuko indirimbo zinagenda akora bisanzwe ndakora indirimbo ziwanje nkakora n'indirimbo zibiraka kuko nko mu periode ya 2023 narakoze indirimbo zigera muri zitandatu
indirimbo zibiri nakoze za clinique wakize ngira ngo wibona ijya clinique najya mu Giswahili Gitega hari n'indirimbo nakoze indirimbo nakoze ya kaminuza nigako numva aho bose barantuma kandi umva Yesu sinoco ndaziposting iwanje arabazintumye hanyuma kandi hari indirimbo zibiri nakoze z'uwitwa Eric Tailleur hari indirimbo za mariage nagenda akora bakalima nkaja kugira kuziririmba urumva mugabo si muri kayo yo kwidandaza wewe ivyo ni ibintu d'habitude ushobora guca amafaranga kandi ngenda donc nimba indirimbo ndayikoze mbwirizwa guhemba. Okay, urahembwa ariko uri gukoresha tana yawe mu kurondera amafaranga nturi kurinjira muri deep nyene mu kazu bigira akazi. Bon, urashobora kuba ufite tana mugabo okay, bakaguha ikiraka ukaza kuririmba mu manza. Mugabo abafana bawe bazokumenya gute batariko barabona ibikorwa vyawe biko birasirikira donc ubagume mu maso. Nibazi yuko iyo ari indi ntambwe ngiye kwiga ko muri 2024 kandi bagiye kubibona ariko uyu mwaka kubera yuko nari focused cyane n'ishure mbere mbona no kubasaba imbabazi nivyari vyoroshe ari nkene kubanza kumera nk'usokotse gatoya mu by'umuziki cyane hanyuma nkabanza nkitaha ishure kugira ngo bikunze nze mbone yuko mbangukiwe no kubandanya ariko rero ubu tugomba tuje mu kazi kavuze link kandi link yamya bimbwira kuva kare ndabivuga imbere ya kamera gusa nuko ngeze mu mwaka wa nyuma wa kaminuza ubu rero nabona yuko umwanya ugiye kuboneka n'uburyo kandi nibaze yuko buzoza bukaboneka nkabaha ico mukeneye uranone nta indi projet dufitiye ndazi canke tubanza kurindira nyene banze weze ishure vike abantu b'abaganga babigoye guys abantu b'abaganga kubera yuko atabanze abanze yige neza atwica ariko arutera inshinge zitabaho donc babigoye ariko utubwiye iki basi dupromete quelque chose basi tumenye yuko uri kumwe natwe canke tukurindire mu mwaka uzi. Mes chers ndabasezeranije guhera mwaka no kwezi kwa 12 2023 kuko ndazi no muri 2024 kuri abakino kiganiro 2025 kubandanya guhera kuno kwezi kwa 12 vuba mwitege hari indirimbo shasha nakore kwa Chizo Boy vuba dimanche canke lundi ne nyamba tari banga ni wo twumvisha basi tukumva yuko basi indirimbo ese murabishaka ndabikore barabishaka jewe ndabikubwiye mbona ko babishaka nibavyandike muri commentaire ndaza guca ndagasozererako hari n'izindi ndirimbo zibiri nukuvuga ubu nimwabona ndi ku indirimbo ya mbere video muzomenye ko ntagiye guhagarara nimiburi buri muri intervalle y'amezi 2 n'amezi 3 nzohora nabahaye indirimbo shasha kandi style sinzigera mpindura ni kwa kundi nyene vya bindi za ndirimbo baraza kumviriza indirimbo surtout abagenzi muza guca mubona ko ari vya bintu byanyu mukundama mucyo mushigikira ni Jean de Dieu Bizimana Nzambimana kandi rinka weri ariko nukunda kudeforma amazina y'abantu kumenga njina y'abahanzi ni hatari base gusa ko mumfisa amazina goye jizina ryanje ni goye voilà rero ni Jean de Dieu Nzambimana umuririmbyi mwiza ameme tumuganga urumva niyo mpamvu atareka aragudu ivyo dushaka ngo ashaka kubanza ko abanza amenye neza si atazo twicira mu bitaro kandi ivyo navyo ni byiza mugikiri naco unyarutse wige parce que urabaza bafana n'aba hypocrite cyane umufana utagumye muha akabona uwundi hariya acakata amejo naho kugarutsa akacagaruka donc c'est comme ça kandi ivyo vyiza nivyo bikwankuhaje kugira ngo ushobore kubandanya ukora neza ariko de ma part je t'encourage ko uririmba neza kandi ari uvyandikira vraiment c'est ton talent uzobandanye tuigihe wabonye umwanya ariko reka ndaguhe ijambo ugice tubwiye kuri festival ko kuri festival c'est la première fois tukubonye kandi iribaze yuko n'ikindi gihe urawe kaze ugize kutubwira yuko ibikorwa byaba byakiriye neza canke ibintu watwemereye ko wabikoze uzuduhe resultat nziza donc ngaha muri festival iyo haje pour la première fois sabe kuca hongera ubandanye uza kuko kubera hari ibintu uba watwemereye maze kutwemerera bisabe kugaruka kugira ngo tuhe raporo y'ibintu biko biragenda so twemerera ikintu ugenje tubwiye hama tuturangiza ikiganiro
ubwa mbere maje gukengurukira Fresh TV Linka byangoye kumutora cyane Bashara beshe je nivyo ngora kuntora mwe navyo mubona Bashaje nanje ndi single you are single Pati na pasira yaha dukorera umuti Pati je sindi single je I'm not single n'igihe nabandi ntari single oyi cemeza kutari single iki igihe jewe igihe cemeza ni jewe umuntu wanje ni jewe bivuze kandi n'igihe nabandi single sinabivuga kuri camera ko cyo bakuma bandesha naga nivyo sawa utagira bamugora agira bamugira neza jewe rero ungirire neza mugantu ngora Oh c'est bon d'abord merci beaucoup ndabashimiye cyane Fresh TV urabona yuko ari television imaze gutera intambwe kandi ifasha cyane namabona ibiganiro mukora n'abakinyi ba filme abaririmbyi ukabona yuko ifisi ihangiro rizima ibazi ko na jewe bandi yakara nkamanuka mvuye igitega basha ahandi bujumbura guys ubwo yavuye igitega kandi yamanutse n'igitoro cy'uno munsi vraiment kuri probox ya 50000 yego sha ibazi kandi bamunutse kuri 50000 no namanutse na agence imana yabikoze yego none rero ico ndabasezeranje ni cakindi mugende mwandike Nzambimana Jean de Dieu kuri YouTube hanyuma urabizo ndirimbo ugire commentaire bibaye ngombwa ugire nico umbwiye no kwisunga niba nshobora guhindura cyangwa agira iki ivyo nkora ndabihamwebwe ikindi ndakeneye support ni note turazikeneye abantu mutinya gushira amafaranga mu muziki uwo muziki usiga utanga amafaranga cyane nivyo musanzwe mwibonera hari abantu bageze ko kuzogura n'indege hano iwacu mu Burundi kubera amafaranga bakora mu muziki ikindi nogenda ndabasavye ngoma ngende cyangwa masoze uko musozere gusa ngahano ushobora kugenda ngaho uzogumugaruka tu toujours le bienvenu wow ico ngoma ngende ndabasavye ndabizi ko urabe kino kiganiro kwanza waje kukiraba ntibugenda koze subscribe usabone kuri YouTube channel ya Fresh TV uce wirukanka rero no kwa Jean de Dieu Nzambimana hanyuma naho uhakorera umuti ibisigaye nibaza yuko adresse yanje wanditse Nzambimana Jean de Dieu Facebook Instagram na Telegram na kwa na YouTube bena yake afis oya frère kubera kudafise numva menga ayarankwiye kandi benshi barabinsa mugabo ayarankwiye ego bon nibaza ko mwavyumvise gena mushikira umusore wacu Gitega so munyagitega mugurumva ari Gitega tegeza kumaraza Gitega kandi sinzosubira mu Kirundo abanyakirundo mu vyumve sinzosubira mu Kirundo ariko iyo ninge sombi yo kudasubira iwanyu turi mu Burundi ariko turiko tuvuga province ndabivuze nabi donc sinzosubira kwimuka ngugiye kuba mu Kirundo papa na mama bonkubita deja baramaze kunsora kandi ariyo bari yes baramaze kunsora azosubira ko ni wabo kubera ko udashaka kuza guteza imbere province yiwanyu okay no kuvuga ni province iri mu gihugu cy'u Burundi sivyo kwifa kugenda hari nyine mu Kirundo gakorerayo kameme sinzigera mpindura karanga muntu kandi mbere bagomba nazihindure ubu twe turaho bitwa ibutanyerera sawa uno munyabutanyerera rero ngo ntanyerera turagushimiye cyane ko wamanutse urafata itike ryawe urazi Bujumbura bwe ushobora gushika muri Fresh TV 257 inteka idasanzwe hama mugene mushikire umusore arimba neza indirimbo ziwe zizobubaka mu buzima muzotahura neza uca mugenzi wariwe hamutahure neza ku mugenzi ari ingabirana Imana yatanze ivyo yavuze mu ndirimbo ziwe muraza kuvyumvira hama ndabakunda cyane Link ishimwe on mic kuri micro ya mbere iya kabiri yari urabibona hama ndabakunda cyane vous êtes mes amoureux à nous sur une famille Fresh TV à nous subscribe je vous aime beaucoup ciao ciao merci This is Fresh TV. We shine to progress.